dusangira amajambo y'Imana. Reka tuzingururire rimwe ahantu habiri kugira ngo tuze kuzingurura kenshi. Dutangure tuzingurure mu gitabo cy'umusiguzi igice cya 5 muce mushiraho akamenyetso. Igitabo cy'umusiguzi igice cya 5 mushiraho akamenyetso. Shobora gushiraho akanyuze kari muri Bibiliya cyangwa kandi gapapuro akariko kose. Hanyuma muce muzingurura mu bacamanza igice cya 11 naho nyene mushiraho akamenyetso. Handiko nanga kuvuga inomero z'urupapuro kubera yuko ara usanga Bibiliya yarahinyanywe inomero bigahushanya n'izindi, ugasanga urangiye bamwe abandi nabo barazimiye. Musiguzi 5 mushiraho akamenyetso, abacamanza 11 mushiraho akamenyetso. Turagiye gusoma mu izina rya Yesu. Igice cya 5 mu gitabo cy'umusiguzi duhere ku murongo wa 4. Avuga ngo ni wasezerana isezerano ku Mana ntutewe kurishitsa kuko idahimbagwa n'ibipfu ushitse ico wasezeranye. 5 wopfa umutagira icyo usezerana hakusezerana ntushitse. Amen. Abacamanza 11 murongo wa 30. Abacamanza 11 ku murongo wa 30. Maze Yefuta asezeranira Uhoraho isezerano ati niwatanga abamoni nkabatsinda ngatabaruka amahoro mvuye kurwana nabo, uzobanza gusohoka mu nzu yanje kunsanganira azoba uwawe Uhoraho, nanje nzomutanga kw'ikimazi cyo guturigwa. Nuko Yefuta ajabuka mu bamoni arabatera, Uhoraho abatanga mu maboko yiwe abatsinda. Arabatikiza uhereye Yohora ugashitsa Miniti, atsinda ibisagara 20, ayindashitsi ya Berikerumimu kabagatikizo gakomeye. Uko niko abamoni bamazwe igabo n'Abisirayeli. 34. Maze Yefuta ava ku rugamba aja i Misipa, ashitsiwe umwana wiwe w'umwigeme asohoka kumusanganira avuza akagoma ariko aratamba atarika, kandi umwana wiwe yari kinege, nta muhungu nta mwigeme wundi yari afise atari uwo gusa. Amubonye yitanamurira kw'impuzu ziwe ati ndabonye ibara umwana wanje, urambabaje ungiriye nabi, kuko navyikuriye mu kanwa nkabibarira Uhoraho, none sinshobora kwivuguruza. 36 aramwishura ati data, ko vyakwiviriye mu kanwa ukabibarira Uhoraho, nungenze nk'uko wavuze. Kazima Uhoraho yaguhaye kwihora abansi bawe b'abamoni, kandi abarira se ati mugabo hari icyo ndagusaba, ube urandetse amezi 2 ngende ku misozi twe n'abagenzi banje ndirire ubukumi bwanje. Saramwishura ati genda. Aramusezera ngo aje kumara amezi 2, ajana n'abagenzi we aririra ubukumi bwiwe mu misozi. Maze amezi 2 aheze agaruka kwa se n'abamugenza nk'uko isezerano yasezeranye riri, kandi ntiyari yarigeze kurongorwa namba. Bica biba umugenzo mu Bisirayeli uko umwaka uheze, abigeme b'Abisirayeli bama bagenda kwibuka uwo mukobwa wa Yefuta w'umugileyadi bamuririra iminsi 40 ku mwaka. Data se umwami wacu Yesu Kristo shobora vyose uri mu ijuru, ngiri ni rya jambo riramaze gusomerwa abantu bawe, urisomye n'umuntu abaryumvise n'abantu, ariko igikorwa ni ca Mpwemu Yera, icubahiro naco kizaguma ari icawe, mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'irya Mpwemu Yera. Amen. Tusomye amajambo agarutse ku rugamba. Yefuta
yagiye ku rugamba kurwana, aragwana. Mugabo imbere yo kuja kurwana asezeranira Uhoraho ati uru rugamba ngiyemo ninarunesha Abamoni nkabatsinda ngatahuka amahoro, ishitse muhira sinkekeranya ko hari umuntu azoza kunsanganira, niyashika kunsanganira nzoca ndamutanga kw'ikimazi. Ati urakoze kunyumviye, iryo niryo sezerano ngize. Musiguzi ati niwasezerana isezerano kuhoraho Imana yawe ntutebe kugira gute kurishitsa, kuko Imana yo idahimbagwa n'ibipfu. Ati wopfa umutagira icyo usezerana, hakusezerana ntushitse. Visira ijambo rivuga ngo nushitse amasezerano. Igaho mwarasezeranye, wese ariko ariyumvira nasha nasezerana iki, ubona rigeze gusezerana. Iyo urugamba rugomba kuba, ugomba kuja kugwana kubera ko wifuza kurunesha, urasezerana. Hari ijambo rikomeye umusiguzi yakoresheje ngaha, ngo Imana nihimbagwa n'ibipfu. Ibipfu mu gifaransa ni essence, mu kirundi igipfu ni inkono itagishobora guteka, kandi arico gikorwa mu bisanzwe inkono igenewe. Mu mvugo ngereranyo, igipfu ni nk'umuntu wokura mu mutima ukawuta, ico gisigaye n'igipfu. Ngo Uhoraho nahimbagwa n'ibipfu. Ndavye hariya nyasanga ngo ibipfu rero n'umuntu asezerana isezerano, ariko murabe neza ijambo rikomeye, si ukuvuga ngo n'umuntu asezerana isezerano ntarishitse. N'umuntu asezerana isezerano agateba kurishitsa. Murabe neza hajya avuga ngo niwasezerana isezerano ku Mana ntutebe kurishitsa, kuko Imana idahimbagwa n'ibipfu. Omengo vuze gusa ngo niwasezerana isezerano uzurishitse, mugabo hajemo akantu ko kudateba. Kenshi rero urugamba rudusugereje aya masezerano, Mana niwankura ngaha hantu, Mana ukankiza iyi ntambara, Mana imbere y'iki kibazo nkaronka inyishu, Mana imbere y'iyi ngwara niwandokora, Mana uyu muntu wanje yinjiye muri maternité niyasohoka. Amen. Hari amasezerano menshi bantu b'Imana, amasezerano aza mu gihe cy'akaga, mu gihe cy'irinde, mu gihe cy'ingorane ni menshi. Udubuye umunyeshuri ukagera ahantu usengera ikibazo, Imana niwampa ngatabaruka, iki kibazo nkagitora, ndafise impene senge yangabiye, nzoyijana ku ngoro y'Imana. Niba ntabara ko mejeje amashuri, naraturagaye nkaronka akazi, umushahara wa mbere wose nzowikorera ndawutware ku ngoro y'Imana. Niba ntabara nkaronka urugo nkarushikamwo, ahubwo ariko amasezerano aharuzuye kuri muri gwa imbere y'uko uja muri gwa rugamba. Yefuta rero ati Mana Abamoni nkabatsinda, ndazi ntabarutse. Ngira ngo Yefuta ndibaza yagira ati ko mfise abayaya n'ababoyi n'abazamu n'abasiti, ati ngira ngo umuzamu niwe azoza kunyugururira ce ndamutanga. Ariko Yefuta yari afise umwana w'umukobwa w'ikinege, ndibaza neza ntakekeranya, iyo amenya ko ari ujya mukobwa azoza kumusanganira, iri sezerano ntagiye ari kugira. Mana niwankura aha hantu, uzoza ubwa mbere aserutse nzoca ndamutanga. Ndakunda umukobwa wa Yefuta,
Yefuta aramubonye ati mwana wanje ungiriye ibiki nawe ntazi ibyo yasezeranye ati papa atariko mwana ndabona umwana afise umunezero Yefuta nawe bimuvyariye umubabaro atariko wa mwana wewe wari nta bazamu bariho nta basiti bariho nta bayaya wewe ngira ngo yumva umubabaro mwinshi ati ega vyanyiviriye hehe vyanyiviriye vyakwiviriye mu kanwa nzobivuga imbere y'Imana nzotanga ishimwe n'Imana ibibone niwankorera iki kintu ngatabaruka ijyanka iruta izindi zose nzoyishorera ndayitware ku ngoro y'Imana niwa ntabara zirimoga zirimu ega zirimu nzoyishorera ndayitware ku ngoro y'Imana ikora igikorwa cyawe niwa ntabara ikicago kikava mu rugo irabikoraga kirava mu rugo ya mfizi ukayirabika kuraba ndakunda umukobwa wa Yefuta umukobwa wa Yefuta ati data ko vyakwiviriye mu kanwa igihambaye si jewe igihambaye nuko Imana yaguhaye intsinzi rindira nsezere ungenze uko wabiteguye esi yaba ijya noti yakubwira ijambo nk'iryo esi yaba ijya ntungwa cyangwa ijya nka cyangwa ujya mushahara cyangwa kijya kivi ega hari utanga ikivi ati kivi cyose byo nzokwimbura ni direct hariya ninabona ikicago kivuye ngaha amasezerano mwe kuvyibohesha ati ngenzi uko wateguye ukayikora ko umufuko ya noti isumba izindi iri hajya ati none iyi noti ye iti ngenzi uko wasezeranye ko vyakwiviriye mu kanwa erega amasezerano afise ingaruka zibiri amasezerano afise ingaruka de hari ingaruka nziza n'ingaruka mbi ingaruka nziza iyo uyashikije ntubigipfu hariya mu itanguriro 22 umurongo wa 10 katwacishe kwijisho tunyarutsa 22 ku murongo wa 10 ubu ni Aburahamu umurongo wa 10 22 ku murongo wa 10 itanguriro Aburahamu atuma ukuboko yakira yambugita ngo akerere umwana wiwe maze umumarayika w'Uhoraho amuhamagara ari mu ijuru ati ewe Aburahamu Aburahamu aritaba ati sabwe aramubarira ati ntukoze ukuboko kuri uwo muhungu ntugire icyo umugira kuko noneho umenye ko wubaha Imana kuko utanyimye umwana wawe kandi ari kinege maze Aburahamu yunamuye amaso areraguza inyuma yiwe ahabona imfizi y'intama ifashwe mu mahembe n'igisaka cy'inzitane Aburahamu aragenda arayifata iyo ntama arayitanga nk'ikimazi mu gishingo cy'umwana wiwe Aburahamu yitaho ahantu Yehova yire kuko bavuga nkuko bavugana bugingo n'ubu bati ku musozi w'Imana niho birongeka umumarayika w'Uhoraho ari mu ijuru arongera amuhamagara ati Aburahamu Aburahamu ndirahiye ni kuhoraho avuze kuko zivyo amen kuko zivyo ntunyime umwana wawe kandi ari kinege eka mbere no kuguha umugisha nzowuguha kandi uruvyaro rwawe ruzoroha kugwira rungane n'inyenyeri zo kwijuru cyangwa umusenyi wo kwisesero ry'ikiyaga kandi ruzotinira ibisagara vy'abansi kandi mu ruvyaro rwawe niho amahanga yose yo mw'isi azoherega umugisha kuko wanyumviye Aburahamu asubira aho ya misori iri imukorera iri baritegura basubira na nawe i Berisheba kuko Aburahamu ariho yaba amasezerano iyo yubahirijwe avyara yani masezerano amen iyo yubahirijwe amasezerano avyara yani masezerano tembereza amaso muri ya masezerano wagirira Imana muri cya gihe cy'akaga
uyubahirije hari yani masezerano ati kuko zivyo ko wemeye gutanga umwana wawe w'ikinege, ko wemeye ukavuga imbere y'Imana ivyo wasezeranye ukabishitsa, izina ryawe nzorigira rurangiranwa. Amasezerano ashizwe mu ngiro yubahirijwe avyara yani masezerano ku Mana. Amasezerano adashizwe mu ngiro nayo hahandi wabaye igipfu. Ibyakozwe n'intumwa gatanu, ibyakozwe n'intumwa igice ca 5 umurongo wa 3. Petero aramubaza ati Ananiya, ni igiki gitumye Satani yuzuza umutima wawe guhenda mpwemu yera ukisigariza ku kiguzi cy'itongo ukirifise ntiryari ryawe, kandi umaze kurigurisha ikiguzi cyaryo ntiwagikoresheje uko ugomba? Ni iki cyatumye wigira inama mu mutima wawe gukora utyo? Si abantu uhenze, ariko Imana niyo uhenze. Ananiya yumvise ayo majambo agwa bukumbi, abavyumvise bose bategwa n'ubwoba. Imisoro iva hasi iramutekera iramujana kumuhamba. Haheze nk'isaha 3 umugore wiwe arinjira atazi vyabaye. Petero aramubaza ati mbarira, mbega itongo mwarigurishije ayo nyene? Aramwishura ati egome nayo. Petero aramubaza ati n'igiki gitumye muhuza inama kugerageza mpwemu w'umwami Imana? Ibirenge by'abahegeye guhama umugabo wawe biri ku rugi. Ya misore yinjiye isanga yamaze guhera, iramujana imuhamba iruhande y'umugabo wiwe. Ishengero ryose n'abavyumvise bategwa n'ubwoba bwinshi. Nihimbagwa n'iki? Ibipfu. Ananiya na Safira bari bafite parcelle. Nk'uko twabonye yuko amasezerano abaho imbere y'Imana ati Mana niba dukorera ibi nibi, iyi parcelle tuzoyigurisha kandi noti zose tuzozizana imbere y'intumwa. Bazigurishije inoti zirabaraba, baraziraba, bakaziraba zikabaraba. Hanyuma bati none ibi bintu bigenda gute? Aya mahera turayatwara yose kweli? Barayagabanya. Bayagabanije baragenda. Urumva umugabo araseruka ashitse imbere ya Petero ati narinzanye za noti twemera ko tuzozana ngaha. Petero araziraba ati okay. Mugabo mpwemu yera ati sizo. Urumva Petero arazireza okay. Hanyuma Petero ati none aya mahera ya parcelle yose naya nyene mwagurisha? Ati nayo. Ati okay. Wibajije ko uhenze umuntu, ariko sije uhenze mpwemu w'Imana. Kubera ko Imana idahimbagwa n'ibipfu agwa bukumbi. Misore yihuta iramurengana kumushingura. Umugore ashika heza amasaha 3, urumva haciye ikiringo kinini. Umugore ashitse nawe Petero aramuramutsa ati namahoro. Ati namahoro. Ati bimeze neza? Tego bimeze neza cyane. Mbere na vya bikorwa vyagenze neza, mbere na ya parcelle twarayigurishije, mbere Imana yaraduhezagiye. None amahera yose mwagurishije ni kujya nyene? Yego ni kujya nyene kabisa. Yego ntazi vyabaye, ntazi kwiza yashangashiwe umugabo yamaze kumukubita hasi. Ati wofu mutagira icyo usezerana, kandi atacusezeranye karumva. None atacusezeranye ubazwe iki? Ati mbega ijya parcelle mutarayigurisha ntiyari gwanyu? Ntiyari gwacu kwe? None iyo muyigurishaho mutabanje gusezerana inoti ntizari gwanyu zose? Zari gwacu. None kubera iki mwagiye inama n'umugabo wawe kuza guhena mpwemu yera? Agwa bukumbi nawe baramujana. Wopfu mutagira icyo usezerana, hakusezerana ntushitse. Urugamba igihe gwari rukomeye wasezeranye byinshi. Igihe gwari rushushe wasezeranye byinshi, ariko ngo icari kukubera cyiza wari gupfa mutagira icyo usezerana. Mana niwangirira ibi nanjye nzokora ibi, data niwantabaruku nanjye nzogira ibi.
umukobwa wa Yefuta ati ko vyakwiviriye mu kanwa shitsa ivyo wasezeranye. Igihambaye nuko Imana yaguhaye intsinzi. Ngomba mbwire Yefuta w'ikiremba, amen. Yewe Yefuta, yewe Yefuta w'ikiremba, ko vyakwiviriye mu kanwa, genda umugenze nkuko wabisezeranye. Ujya mwana wawe w'ikinege, ijya noti yawe y'ikinege, ijya mfizi yawe y'ikinege, ujya mushahara wawe w'ikinege, ijya suguru yawe y'ikinege, dijya shimwe ryawe y'ikinege. Erega hari n'usezerana ko azohagarara ati ndashimiye Imana yo mu ijuru ko atakinanira. Mugabo bimaze gukogwa ukamenga nibisanzwe. Ni isezerano rikomeye. Nzohagarara imbere y'ishengero mvuge kuri Imana idatetereza. Amen. Wananiwe nukuza kuvuga ko ari Imana idatetereza kandi warabisezeranye. Ariko ni wasezerana isezerano ku Mana avuga ngo ntuteve. Mbega ni ryari witwa ko watevye kurishitsa? Ni umunsi bivuzwe. Imana nibagiriye neza abantu mwese mwumvise aya majambo mukayakira.